iyo urose umwana agutera iteka agasohoka izuba riva yemanga biraryoshe niteka nuwa mbere usoye officiel ati wasohoye benshi akomeshi ntabo twabonye kubera iki Fiko oya mushobora kuba mwana babonye mugabo bitagiye official nyine ngo avyemeye iti jewe nasohoye naturafa cyangwa nanje mugeti ngo nguyu mwana wanje ngunda cyane ndamuzirikanye arampimbaye ndamusohoye kandi kubera na n'umuntu biravana n'ukuntu nyene imitima yanyu yumva na je narunyuze n'umwavuga ngo ntituberanye ariko uyu muntu ubunyu bavuga Imana ngo murajanye muberanye kabisa kuva kera twari tuberanye aho nk'amase yanyu ntabyo mwabona uraza ko je nayo kwita hasi ico kintu wase ukinjura ko ntaco direct nta kibazo gihari ndo ushaka utubwira sawa Fanny Lavine numwe mu bantu vyitwa ko mu entertainment hari afise abakunzi benshi ariko kandi numwe mu bantu kandi afise n'abansi bitugiye kujongera gutabo bantu mbega uzobaje hagute ko abansi bafana mbega hari gihe bashobora gukurikirana abakunzi bakagukurikirana kujya abakunzi bazogukurikirana niko n'abansi bashobora gukurikirana mu mwaka uheze igihe utegura lancement abakinyi basinima ndundi bataje kugushigikira he nabaje kugushigikira mugabo batahana imyidogo muri ya Fiko vyifashe gute imyidogo tuyitege nkuko twayibonye buherutse cyane barakunda kuvuga ngo iberera kunda kuyaga benshi muri sinema rimwe na rimwe hagiye wumva banaka bahari akano kabavuzwe ko nakayamfashe nabi nakantiyanyubashe nakavyagenze gute reka ndabize kuri Fanny Lavine mu ndweze barakuvuze cyane warumvise amajambo bakuvuze bavuze ngo iki nta nkuru mfise bavuze gute nta makuru ufise oya abazingene bakuvuze kumbuga kabisa ama commentaire y'abantu Fanny Lavine n'injyaja Fanny Lavine agize kunuku gutataja gushigikira mukinyi mugenzi wiwe Mirelle Fanny barakuvuze kuri njyaja mbi ndamuhojeje kandi arabizi ko ndamukunda arabizi ko tumushigikira kuba tutaduze sico cerekana ko hari urwanko cyangwa iki twaramushigikiye mu bundi buryo none waramuhojeje aravuga ngo twe ntitwigeze tunamubwira ati pole je navyo namubaje okay baduga kubera content hari abaduga kubera urukundo hari abandi baduga ati kugira bifotoze hari n'abandi baduga ati have ngende kurabe muramvye ko ameze teka venje kurabe wabo kuntu ameze ariko kandi tunashimire n'abantu baduze kubw'urukundo yes Fiko ngo yaduze kubw'urukundo cyane nishugo yarijanye ubundi umuryango wacu nta nubwo twigirisha uja nayo uri kandi urimo kwa Fiko nyene nensi urakuyemo Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeza neza muri yose. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muri. My name is Fanny the Answer. This is African TV. Nkuko mubona ndi kumwe naho ntanyu musanze mukunda. Muge muri Burundi, muge musanze mu Kenya, muri Kongo, Iburaya, ese ngo vya barabo ndavuga Manti na B. Saudite, Saudi, Dubai, Canada, Australia, Zambie, Mozambique, nando skisi muge mwese ndaba ikaze ndi kumwe n'abantu musanze mukunda. Harimo 3 fois ariko kandi amona Great Nation Company. The Great Nation. Ndiko ndicha brand rero. Icha brand we. Karibu sana. Asante sana. Kuna leta vlog. Simenda bavya hagati basinda bachangira. Sina wewe. Kwa kupenda kuonekana. Mtangazaji wa kwanza anapenda kuonekana Fanny. Singene mumeze. Be. Franike Avuze sheneta. Ngiriza ikatubandanye ngatuzanye ngahanye twazanye sherece twazanye na conference ngaha. Twazanye n'urukundo niki gato Ile bagalitsi Karibu sana mzee. Meze neza Fiko. Meze ne apras. Nurumana ukutwa nawe kandi uri umugenzi. Ni wa shenete. Félicitations. Shenete oho. Barateye intambwe Fanny. Kandi cyo dufana bano bantu rero. Namusasa bakunzi bacu basi. Bakunzi ba African TV yambi vraiment naenda bakunduye. Ana uko nisanzura kuko ngaha ni muhira. Franike yaguze shenete ya iriko n'umusaraba. Cengo mura mu Rwanda. mu Rwanda n'ubunyene hari umusirika hari umupolisi wo mu Rwanda niyabona no video turamutahira no video ko mutike ya Ronse Jeanette nokuri atavuga ati wa muhungu yarateye imbere abarundi gose murateye imbere abantu cyo nabangana batubwira ngo bise batuzanye ariko ngo ndya kirundi akantu batubwiye kirundi urakivuga kakute sitakiwe uyu muntu agiye kuryoherwa cyane akadepansa cyane ngo ajya kirundi ngo Jeffrey ngo nagiye ngo nasotse kirundi abarundi barisanzura bafise n'ibintu bari hose mu bihugu byose jambo sana mugisanzure kubaho nirimwe nawo muco wacu Fiko uramutse abakunzi bacu African TV ndabaramukije cyane I love you so much
match naye kwa kera twari twabagaye ko kuri vrimo ego bro mari kumusaba banyishije nuko kwera ndugije kibiyo Fanny LAVINE anduza kibiyo chanzana message niko ndasaba Fiko ndasaba mizana message niko ndasaba ikiganiro Fiko avuga nawe wewe niko ndagusaba ikiganiro ariko ukanja sino wari ubizi ibikorwa ndimo wari ubizi ibikorwa ndimo kandi wowe ikibazo cy'uwowe urateshanya umwanya wowe iyo uje dukora ikiganiro umunsi wose ubupfuye dutera inkuru ugasanga ibintu byose akazi ntigakoretse noneho bakuvyaye rero haleluya yaje kumuvyara wiyumva gute niyumva fresh ndanezerewe cyane biraryoshe biratesa nyene Fiko ndamushimiye araduteye iteka Imanica twese warujabutse twese byare benshi uduhe kamwe amen ni ku nshuro ya mbere tubonye usora umuntu officiel wiyumva gute kubera iki kumusora uno munsi nico gituma ndabwiye ko ari ivyiteka kandi ngehewe cyane kuko si wa mbere mbyaye si wa kabiri si w'icumi hariho nyene abo uvyara ugasanga nyene ngazakorotse jawe bacikiye jawe ugasanga ongana sauti yako mupatie mikro yarabajije akabazo ndazawe mupatie mikro sasa ye hana mdomo nikiragi hauna mdomo akoresha amarenga ego ariko iyo urose umwana agutera iteka agasohoka izuba riva yemanga biraryoshe niteka ni uwa mbere usohoye officiel ati wasohoye benshi ariko benshi ntabo twabonye kubera iki Fiko oya mushobora kuba mwana babonye mugabo bitagiye official nyine ngo avyemeye ati jewe nasohoye naturafa cyangwa nanje mugeti ngo nguyu mwana wanje ngunda cyane ndamuzirikanye arampimbaye ndamusohoye ego ni film urukundo ni iki kubera ko urukundo ni iki Fiko urukundo ni iki urukundo ni ikintu gifasha isi yose urukundo nibwo rwatumye tubaho urukundo nibwo rwatumye ducungurwa urukundo rugize ubuzima bwose rero niyo mpamvu twashoboye gukora ku buzima bwose navyo wumva uraducanganije nkakwanije none basi nawe urukundo ni iki bishaka ntavyo nzi bivana n'intumbero yacu umwe wese rero bivana n'intumbero yiwe twakoze kuzima busanzwe nabwo bugizwe n'urukundo yego yes n'umunsi urasohotse baragusohoye officiel ari ikibazo nabajije n'ubukande kandi agisubiremwo uno munsi usohotse uri mu bako ya Fanny LAVINE muri make wegamiye igiti gikomeye cyane gose aho ugiye gusohokera hanze hari challenge nyinshi zitandukanye hari challenge Fanny LAVINE afise ngaho hanze wibaza ko uzoshobora nta challenge ifise cyane uravugwa cyane kabisa mu bibi mu byiza umustar atavugwa aba ari umustar nyabaki Jeko no mu bibi byose mu bibi mu byiza tumusanga tutavugwa muti mwenye matunda ndo unapigwa mawe jamani mimi sina challenge zozote mimi kweli shadozi leo ni laidi hakuna kwa yake dondi ego yo ariko hari challenge basi wamenye yaciyemwo wibaza ko uzoshobora no kupambana nazo cyane jewe nakubwiye gupambana nazo jewe ndafise ungwanirira Fanny kandi muri ko namaka azicemo kandi ivyo umuvyi yaciyemo simaka genzo bicemo nk'abasomyi biriya bari bizi ko Dawidi yarwanye intambara nyinshi ariko umwana wiwe Salomo nta ntambara yarwanye aguma yirongorera abagore kubera yaratekaniwe nta ntambara yajamo rero ntibisigura namba twe twaraciye mu ntambara ubu nawe ngo acazi cyamo ya edere Jeff ko ndamusabira amahoro no gutera imbere no kugera kure cyane Fiko ico kintu wase ukinjura ko ntaco directeur nta kibazo gihari ndo ushaka wo tuvugiwe sawa Fanny LAVINE numwe mu bantu vyitwa ko mu entertainment hari afise abakunzi benshi ariko kandi numwe mu bantu kandi afise n'abansi bitugiye kujongera gutabo bantu mbega uzobaje hagute ko abansi bafana mbega hari giye bashobora gukurikirana abakunzi bakagukurikirana kujya abakunzi bazogukurikirana niko n'abansi bashobora gukurikirana je n'abanzi mfise nimba hariho umwansi wa Fanny we Fanny si umwansi w'umuntu n'umwe ahubwo ugasa manzi mvirize sireka ndagisubire neza Fanny si umwansi nta mwansi afise gusa umuntu yoba umwansi cyangwa bamwanga wafise ikibazo kandi ikindi naco jewe
ibyo canke nimba haro bafise nk'ivyo bapfa je sivyo dupfa none je gasha okay kireza ci akora ko ndi umwana wiwe akumva umengo yonshira ku ruhande ariko navyo nibaza yuko ivyo nyivyari gukora cyane akiri muri twafa gusa arimwo ariko kumve ko yasohotse hoho nibaza yuko ugugwanko rutokora cyane kai nta muntu numwigeze amwereka ugwanko nta n'ugwanko ruhari bivuga mu ntamatama none mu ntamatama no kumbuga barabivuga kumbuga ngo ndakwanka arifata vida ati je ndanka fani nta no muri entertainment yifaje vida ati ndanka fani vuga umwe fanira turebe kunjara ego muvuge bachimamanda chimamanda yirigeze atangaza ngo Jeff Fanny LAVINE ndamwanga yewe gaje amajambo yonyene avuga ntarikane urukundo kuri wewe ariko ntara declara ngo ndamwanga ariko amajambo abari mu kazi ariko ararihiga ubugari jewe ndi blessing kandi uyunye n'umugisha w'amahanga fine abasufise mu bantu abereye umugisha na Chimamanda arimo amuvuza ari inziza nawe ngandi ko nakubera umugisha Jesu kuvuna umunsi gusa bamwe imbere umugisha kuva mu nama okay betuzoja gutota yantuze ryari ko tuzoka gumwe ngara ko narakubuze ndavuga gute Sylvie ryamye mu nzu waranse kuza kuyugurura tuzoza kuyugurura mu ndwitse ayo basezerane yego okay ndaza kugaruka sinshira kabisa wavuze yuko ngo ibikorwa Fika zoza arakora kumbure muzoza muramurihisha mugabo ko ari wo mu nzu hari igihe mutazomurihisha cyane none gute murihisha umwana wanyu nutwo dukenya ahubwo Fiko yarakwiye kucazana sponsor muri twafa kazana nk'ibi miliyoni okay ico kintu kuno gisigura so kuvuga ngo ubu ntituri muri system yo gukina film turi muri systeme yo gukora film urabizi twafa bureau irarihwa ama kamera abatayafise barayakota ibiki nibiki ivyo byose uravyumva yuko ibintu biba bikeneye amafaranga rero nk'umwana wacu nitwo umucharging aco kimwe n'undi muntu from nowhere turashiramwe nyene akantu nawe nyene akavuga ati kameme abavye banje ndabasupporting ngiruko yego so kuvuga ngo tuzomuca amaboko kandi nta no duca amaboko twe muze muratuzana ibiraka twebwe ntitunazimba kandi dukora neza tubikora tubikunze kanabasengera nawe kwasengera kaba karimo yes Fiko ni urukundo niki aho harimo abakinyi ba sinema ndundi benshi batandukanye kandi ubona yuko ari aba professionnel wisunze iki mu gitamo abakinyi director cyane mu guhitamwo abakinyi nisunze inkuru nk'ubu nk'iyo nayo kubona hakenewe Nuru aze kuvuga Policide oya investigation abe nawe oya ya twisunze inkuru ya okay abakinyi nabyo abajyari yo filme nabyo abajyari cha telefona Nuru nduga ngo namaze kuangalia kwe nta makarire hajya anje ni nase acha ni nyama ihorere maze rotranteye yego kwinjira n'ibihumbi 10 yego nimwe muri lancement n'ibihumbi 50 yego 50 oya bose n'ababosi ariko biraba bashaka gushigikira cyane birenze kandi si kuvuga 50 gusa ngo na sament tuzoyatora nayo miliyoni tuzoyatora yose tuzoyatora winjiye muri industry uno musi wavutse uratanguye gukora uno musi ari abantu batangura ariko ejo shanke ya ejo ugasanga ibintu barabihevye barabivuyemo mu kanya gatonya kandi bamaze gutanga ibikorwa vya duheba turi ubwoko budaheba twebwe duheba tuzokomeza challenge tuzohora nazo tuzozinesha mu izina rya Yesu hama dukomeze tubandanye nta kivuze neza twe dusa n'abantu baturiye ibiraro inyuma nahari ndufisa ahantu dusubirira inyuma twaratwibira turamaze kujya mpaka kerewe ure ni kwenda mbele ama twende mbele nta shwa ni kwenda mbele ama kwenda mbele blocking boundaries ego tebana ni kumena gura ibintu biri kurundi gwego neza yuko yambaye ntona yuko na the great nation ni wajedete ya na mabage ibintu sawa no comment
murakoze tubwire commentaire tugire commentaire Fanny mu mwaka uheze igihe utegura lancement abakinyi basinema ndundi bataje kugushigikira he nabaje kugushigikira mugabo batahana imyidogo muri ya Fiko vyifashe gute imyidogo tuyitege nkuko twayibonye buherutse cyane sinzi imyidogo yavuga iki nabo barihishije kandi ari abastare bari muri sinema ndundi bakarisha amafaranga bamwe bahitamo gusubira inyuma abandi kubwakagaye barayariha tubwire namwe babasuzugura bakayariha babasuzugura ngayo mpa mahera tupe franga ngaya unipe franga hakuna shida mi oya kandi kindi nacho franga kana musanzwe twebwe abakinyi ba filime tuza dukwiye gushigikiranira ko nito tuzi kwene bituvuna ndikora vyumva mu gukora izo filime burya twebwe twebwe guhana amafaranga menshi umunsi wa lancement ukamushigikira mwene wanyu kuko nitwe tuzi sirago tugira sino nzi gutanga ayo lancement y'abandi wewe jewe nta lancement nimwe ndajamwe jewe dutanga amafaranga mimi watanze ngahe lancement shira mu nda narindi bari mu Burundi waratanze ngahe muri lancement kwa shira mu nda koze warundi wari ruguru ya shira mu nda watanze envelope nta lancement twe twiga tujamwe twege nta lancement tujamwe ntagira kantu dutanga nibaho twovuma dusiba usiba umuntu aho tumakubona urumva rero nanje narinze ndondera umwanya wo kuza ndarondera rero nagaseke ndanzanye kamwe kuko ndazi imvune ibirimo niyo mpamvu kuyo mvune nyene ibirimo twapfa n'ubundi tuzotanga agashima ka award ku muntu nyene umwe barakunda kuvuga ngo iberera kunda kuyaga benshi muri sinema rimwe na rimwe hagiye wumva banakaba hari akantu kabavuzwe ko nakayamfashe nabi nakantiyanyubashe nakabyagenze gute reka ndabize kuri Fanny LAVINE mu duheze barakuvuze cyane warumvise amajambo bakuvuze bavuze ngo iki nta nkuru mfise bavuze gute nta makuru ufise oya zingene bakuvuze ku mbuga kabisa ama commentaire y'abantu Fanny LAVINE n'injyajya Fanny LAVINE agize kunukunuku gutataja gushigikira mukinyi mugenzi wiwe Mirelle Fanny barakuvuze kuri injyajya mbi zakiriye gute ntabyo numvise ako kwanza icambere ndahojeje mugenzanje Mirelle ujya mukobwa ari forte arazimana ibyo nyine ntibiri mu bintu byoba byaramuciye umutima cyane gose nubwo bibabaje ndamuhojeje kandi arabizi ko ndamukunda arabizi ko tumushigikira kuba tutaduze sico cerekana ko hari urwanko cyangwa iki twaramushigikiye mu bundi buryo none waramuhojeje aravuga ngo twe ntitwigeze tunamubwira ati pole nje navyo namubajije okay mugabo kumbuga basivye abantu babona nibyo kumbuga by'ibyo birandaba kandi byo kumbuga nene so tuba twese n'abarondera kandi mwandike ngume mvuga kandi kindi naco mu bibi Fanny mu bibi akavuga ko umwana mu none igikuru n'umutima kandi kindi naco wanashaka nabaduze bose reka nabaduze bose nibaze ngo n'urukundo hari abakurikira kubw'uburyarya ariko no kuba waduze kubera views content gusa kubera content sinaduze nari ngwaye kwanza none yaduze yafi kurabizi ko twari sase kugana mbwa nari ngwaye seriously yari yabaye umushoferi hariho abaduga kubera content hari abaduga kubera urukundo hari abandi baduga ati kugira bifotoze hari n'abandi baduga ati have ngende kurabe muramvye ko ameze teka venje kurabe wabo kuntu ameze ariko kandi tunashimire n'abantu baduze kubw'urukundo Fiko ngo yaduze kubw'urukundo cyane n'ishugo yarijanye ubundi umuryango wacu nta nubwo twigirisha uya newe rega nturimo kwa Fiko nyene nensi urakuyemwo barankoye hewe habona barankoye habona we kumugaragaro izuba riva ya urumva twebwe ntabwo twigirisha turi mu bintu tuba tubirimo ariko natwe kubona tutabonetse sindiko ndisigura ariko birakenewe ko abantu babimenya basi kutaravuzwe Fanny hariho nka post nabonye iriko amakomatari nk'amajana 8 none bintu wayiki ko atanumwe bivuga ku iki mima bivuga ku iki aho niho ibintu bisa usanga tacho bimutwaye mugabo egamage mukurira abanyagihugu abo munyagihugu rero yumva ari wo kuncira urubanza ngo kubera iki niki azozana nambaza ko nariye mu gatondo na sesta mu ijoro ivyo bindi navyo numva umenga ivyo ni saku ni wowe uza abantu kuvuga ariko Fanny mimi ndamukunda arabizi ndamukunda cyane gose kandi turasupportingana sister I love you if you rabizi sinokuri ko ndabivugira ngahaje nawe kajamba kavuga kavuze ka I love you twumve kamubwira acha kavuga kwene nakavuga kwene cyane ndabivuga akavuga kwene yabivuze nawe ijambo rimwe mubwira ni ringa inde jambo rimwe mubwira mimi basi mimi bitoroshe mimi pole sana you have to be romantic
Mimi pole sana. Asiraba neza. Ariko kandi Imana iri kumwe nabo mu bintu byose. Ibyo bimarabizi vraiment yizerera mu Mana gose. Kandi ikindi nacyo ndazi yuko uri umudamu ari forte. Umudamu? N'abakobwa bose ega n'abadamu. Abakobwa bose n'abadamu. Abakobwa bose n'abadamu? Ko muri France bavuga? Tous les filles sont des femmes. Yes. Yeah. Oui. Urashobora kuba utaragaragara yuko uri umudamu akaga system ko kuba umudamu kari muri wowe kuko Imana bayakuremanye igitereko cyo kuba umudamu igihe kigeze n'amabere akaza none numva ko ariko nivyo wewe n'umudamu ariko vyukuri official uriko uravyumva rero Imana ishe gukomeza ndazi urakomeye cyane je vraiment agenda kwikundira cyane ndamwikundira cyane aramukunda cyane amufanire ni icyo aramukunda akavuge neza ndagukunda cyane Mimi aho uri hose Imana ishishikare kubana nawe yego rwose yego kandi ngo muraberanye araga nawe nyo commentaire birashoboka amahirwe arahari cyane kuberana n'umuntu urabona twese turi beza y'abajendi y'abandi turi beza tuteze kuberana niko uravyumva rero kandi jewe bamaze kuvuga ko mbere n'abantu benshi ahubwo ngira ngo nije ndashaka kwagenda babera kandi kuberana n'umuntu biravana n'ukuntu nyene imitima yanyu yumva na je narunyuze n'umwavuga ngo ntituberanye ariko uyu munsi ubunyi bavuga ngo ngo barajanye ariko muberanye kabisa kuva kera twari tuberanye ahubwo mwamaso yanyu ntabyo mwabona uraze ko je nayo kwita hasi anavimba ego bayi rero urukundo ni kaduze ku urukundo niki izoza yigisha muri societe muri rusange bitandukanye n'umupfakazi bitandukanye na data bitandukanye na mwamikazi bitandukanye na za zindi zose my day n'izindi icambere cyo navuga ubunyi twari nawe nuri umunyeshuri uwo mwaka benejo siko biba bimeze turacyafise byishiyego byo kwiga muri filme ariko antuka ubu turi kuri standard nziza kuko ni igikorwa twishimira kabisa na tukabana tukavuga ati yes ni igikorwa ciza uretse uko kiracho we kukwigisha ukavuga ati abandi ko twateye imbere ubundi kikamwigisha ati okay kumbe nkwiye kwitwara uko nuko harimo ibintu byinshi byiza bitandukanye burya igikorwa cyose kizana ubwiza bwacu ariko ico kizana ubwiza bwo hejuru n'abandi bazoponda abo nene abo twabata kumwanya barabura ko nayo bamuponda ngo waguza gashanete cha frani kirimo bigaruka none wewe Fiko mazi hari abantu bavugwa yuko bazoboneka mu rukundo niki ariko bitakunze kwaboneka abanyamahanga abanyarwanda n'abandi zo barukuri byagenze gute byo mbega niyo bari bande Frank amakuru wakoye he je ni umunyarusa ko kabisa nivyo en fait ino filme ni mpuzamahanga ugereje ni mpuzamakungu ugereje kuraba na twaravanze n'indimi amagiswahili n'usigiswahili kabisa cyo mumesha icyongereza mama nawe yakivuza icyongereza icyongereza kuravyo rero nivyo twateguye gukoresha abo hanze y'igihugu nka mu kibanza cy'u Rwanda nabo muri Kenya mugabo biza nako nyene challenge zirabaho ariko Imana kiduhezagiza abandi bayi the best rukundo niki ni filme si série ni série ifite ingana gute episode 10 izo biheze turashaka kugira saison ya kabiri iteka izosuka kangahe mu ndwi nimwe izomara umwaka kandi ari episode 10 rimwe mu ndwi ni kuvuga izomara hafi amezi abiri gusa ushabuza mikrofone za mupya na Sherete sasa kipindi sikisha bangine bafanye muri tutafa baadaye okay hola people bakunzi ba African TV turabakunda sana muzoze kudushigikira lo 31 aho mungu wacu vyasi karongora Fiko agomba rongore mariage yiwe izoba lo 31 zori dimanche afise surprise nyinshi n'umusheri we muzomubona sasa umujournaliste wacu ntazi kubaza abona ko yabarambiye ariko jewe umujournaliste wa mbere agezweho ndiko ndababaza neza uyu mushehe ari kadu kamera yitwa Nuru umushehe uvuga mai kameze none Nora heza mane babandi jemeze nahimaze guheza cha tubana umugore ararenze nzokwica pako okay reka mane bajya bandaga yego ndahejeje urakuye burya Noraske Mungu aracaguye ni episode 10 zizosoka mu meza ngaha urumva ni zikenya ariko urumva zishobora gusoka igihe kinini n'igice none cyo kugabura ukwezi kurimo indwi zine amezi 2 ero indi filme ryari kubera ko urumva hari gihe muca muheba gukora inyuma y'iyo haraje haba amajambo oya hasa amajambo
kazi ibikorwa bizikira jambo reka kunza African TV mu matumbiri itaki mu 31 z'ukwezi le 31 mukuye uba matike ari disponible muze muyagure ariko kandi bifuza kudusupportinga aba diaspora mutari hafi mututumiye franga to support abo muri Arabie Saoudite mukunda abasore nka ba Fiko yareko baba bayishera abo muri Arabie Saoudite abo muri Arabie Saoudite abo muri Oman abo mwabyo bihugu wese turabakunda cyane mudushigikire n'abakeneye n'abadamu gutamwo n'abadamu nabo batamwo mwe murafise ingeso y'ubusambanyi toka none FANNY we nawe ibintu by'abadamu warabikomeje gose. Thank you so much monde mudushigikira badamu bagabo mwese n'abagabo mutibagiwe n'abagabo badushigikira. Bwa mbere mbanje gushimira Imana yo yaduhaye kano karyo ko gukoranira hamwe. Ndabashimira namwe abanditsi n'abanyamakuru mwashoboye kutwitaba ako kandi shimira naba badushigikiye amakampani yadushigikiye. Ego icatumye tubahamagara twifuje yuko tuganira ku kijanye n'igikorwa gishasha tugiye gukora kivuye muri 3FA. 3FA murayizi yuko ari company ikora amafilme, amavideo atandukanye, documentaire, amavideo y'ama evenement atandukanye n'ibindi byinshi. Ariko kandi twatanguye muri 2018 ako gushika ubu hariho benshi twagiye turibaruka turavyara ku ruhande, ariko uyu munsi twashaka kubamenyesha yuko twabyaye umusore w'igitangaza yitwa Fiko twahuye kuva muri mu mwaka wa 2023 niho yaza muri 3FA turafatanya ibikorwa, ariko uyu mwaka niho nyine twabonye uko nawe ageze gusohoka yokora ivyiwe acha tucatura aratunganya filme yiwe araduha inkuru ya filme yumva yogira yokora ayita urukundo niki. Hanyuma turavuga ati dutegerezwa nyine kugusohora kabisa wakuze nawe tukwereke industry yacu ya 257 ya film uje mu bandi intuze yiwe company yiwe yitwa Great Nation nkuko mubibona. Hanyuma tukaba tuzokora lancement iyo filme ku munsi wa Mungu itariki 31 hajya bureau ya 3FA isanziri ni mu nyubako ya Friends Building iri impande ya CNDD FDD kuri Kotebu abatahazi. Ibyo birori bizaba birimo ibintu byinshi bitandukanye, nico gituma twikoze ku ma company kugira bashoboye kudushigikira. Hariho abazotamba, hari abazoririmba, murazi ko hari impano nyinshi zitandukanye kandi 3FA bose bashigikira. Ariko kandi 3FA izoshobora gutanga award ku mukinyi w'umwete cyane gushika ubu muri industry. So kuvuga ngo no muri 3FA cyangwa he, ariko arahari umwe tuzoshobora guha mu bantu bakina filme hano mu Burundi abise umwete gusumba bose. Namba ari je ubwo ndayiha. Ego isino kwiharira ijambo jenyene. Umungu wacu nawe yakuze arashobora nawe kwivugira ivyo ntavuze. Karibu. Urakoze muvyeyi. Reka manze ndabaramutse nongenda nabashimira kukungene mwatwitavye. Mwene wacu yari yavuze dusa n'ababimenyeshije dutevye, ariko Imana ishimwe ko mwahabaye. Ariko kandi nongere nshimire nanje mfataka nshimire aya makampuni yadushigikiye mu buryo bw'igitangaza. Nukuri nabone turabashimiye gose, kandi twizere yuko bidahereye kuri twebwe, kandi basanzwe banabikora no ku bandi, kandi nizere ko bazobikora no ku bandi. Hamare nkuko mamlawo yababwiye, nuko nyene igikorwa ngiki tugiye gishira ku mugaragaro, hama itangure guca ku mbuga. Ubwo urumva yuko rero ngiye kuza ndakora filme ziwanje, ariko nizere ko mutanyukanye muri 3FA. Tuzaza kuturamutsa. Bo 3FA ni muhira, nzohaguma ndo mu 3FA, ariko afise yigenga, afise ahandi hantu nawe ni atwara. Ndatwarwa muri 3FA mugabo nanjye ndatwara muri The Great Nation Company. Rero mwumve neza yuko nimwumve yuko mengo karabaye biracitse baratandukanye baragize iki, je ndo mu 3FA mugabo afise company for The Great Nation Company. Rero
nukuri twagomba gusaba abantu bariko baradukurikirana kuzodushigikira kuko Imana ishimira ko vyahereye bukuru, vyahereye ku bavyeyi banje ba industry go muri industry baranshigikiye kuva mu ntango y'igikorwa gushika n'ubu unye bakishigikira bakiriko, kandi ntibizoba bihereye ngaho nizera yuko bazokwama banshigikira no mu bindi bikorwa byose nzogenda ndakora. Rero ndashaka gusaba rero n'abantu bariko baradukurikirana baze banshigikire, bongereza agatege kumva ubu urumva ngiye kuba nanje hari ikintu nyobora, bongereza agatege kunshigikira, kandi n'ukuri nizera yuko narezwe neza, narerewe ahantu heza, kurya anya abavyeyi banje batigira babamaramaza, nanje nizera yuko ntazobamaramaza. Yego murakoze. Baza ko twoha ijambo Franike wo muri African TV yabaje ati witeguye gute kugwana intambara zo muri industry? Bon, jewe icyo nizera nuko narahamagawe muri bino bikorwa, kandi wampamagaye yarampamagaye ndamwitaba, hamarandungika, amaze kundungika ntiyandungitse jenyene, yategeza kumpana na power zizoshobora gusangangura ibintu byose bizonyitambika imbere. Hari ijambo ngenderako cyane muri The Great Nation Company riri muri Yesaya 52:13, haravuga ati raba umushumba wanje azoja imbere, azokuzwa ashigwe hejuru, si wazikuza azokuzwa, hariho ukundi kuboko kuri behind, ukura vyumva, asumba abantu. Ibyo nzoshika ko byose, aho nzoja hose negamiye umugabo akomeye, kandi azomfasha kunesha byose, kuko jewe ubwanje ntavyo nokwishoboza, ariko Imana yo iri kumwe nanje ibihe byose, ubudahumeka ubudasiba, yoyo yaramaze kunesha, ubwo nanjye ndonesha muri yo. Yego, iyi ni garanti ituma yemeza yuko kumbure uzorengana cyangwa ibintu byawe bizogenda neza, kuko haro n'abamwizeye cyangwa abatumwe nawe bakora ari byabo batabitamenyekana ibanga n'ibintu. jewe rero wo nizeye, kuko dushaka guhata ko tuvuga bamwe, jewe nizeye nkananigwa. Hama abahaters ba Truafa, je nibaza yuko nta bahaters ba Truafa bahari. Rindira ndabikubwire ndabigusigurire neza, nta bahaters ba Truafa bahari. Bajya bose ubona mengo na bahaters ba Truafa, bafana Truafa. Gusa jewe ndakunda ikintu cyitwa urabona twese turi muri business, udandaza ubufu ndandaza ubufu, urikura byumva, ushaka abakiriya benshi nanjye nshaka benshi, hari ibintu udashobora guhuriza ko biri kose. Rero bijya nibisanzwe n'ibintu byo mu kazi. Hama bajya ubona umengo na bahaters bro, nta bahaters bahari, ko ndamaze kubona kenshi iyo habaye ikintu gisaba yuko biba ngombwa yuko tuja hamwe twese, abo witwa bahaters naho witwa abakunzi n'ibiki, twese dusanga turi hamwe, turiko dukorera hamwe. Rero ntimuzogende muravuga yuko muri industry hariho abantu badacana uwabo, turumvikana twese tumeze neza, si uburyarya. Kindi gikorwa ni ryari? Okay, hama ikindi nacyo wabaje ikindi gikorwa yuko sinzoza ndaza kubagora iki niki. Nta muntu n'umwe kuri ino udakeneye support, nta muntu udakeneye support kuri ino. Nivyo Imana iradusapotinga, ariko kandi iraduha n'abantu bashigikira ico gikorwa. Rero turizera yuko muzodushigikira, kandi na uretse nawe nkaho uri kuranshigikira, ndashaka utazogusaba amafaranga cyangwa iki nkagusaba ikiganiro, ntuzokinyima, ntuzobonshigikiye, uzoba witwa wanshigikiye. Rero baba batanga amafaranga, umwese azotanga icyo ashoboye kugira ngo amfite jewe sinje muri industry kugira ngo
Fiko bari wagaragara ahubwo ndashaka yuko objectif yanje nuko twakubaka industry muri rusange hama ikagira higeze maybe no musi bashaka bitari ko biratugaburira nko dushaka mugabo ugasanga ejo canke hirya yejo biriko bigaburira abana bacu canke abuzukuru bacu mugabo bivana rero n'inzira twabaciriye twebwe nkaje ndashima Imana kubadutanguriye kubatubanzirije no kuri bagize neza kuko nkaje we namvuga nti standard nashikiyeko hari abandi bashaka kuba barayifuza mugabo nashikiye kuri iyo standard hari abancira inzira hari abambanjirije rero ifuko natwe dukora kugira ngo ducire inzira abandi nabo bazibashikira ahantu mu byuzuye gogo nikicho bose kuri batoya ba muri industry nigiki icyumviro uze kuri batoya ba batoya banje muri industry manze munshingikire jewe manze nshinga imizi hama nivyo sino kwishira ubuyu wayi ntangura mfate ngo ibana nimuze ifo yuko amfite jambo ry'imari naravuga yuko kunda mugenzi wawe ko uyikunda ubanza kuyikunda dabo hamaze ko uburyo wikunda akaba uko ukunda mugenzi wawe rero sinojaga ngo mfate abantu ngo ndiko ndazana abantu ngo nje kubafasha kubaduza ekada jewe ubwanje kwanza reka manze nshinga imizi hama nzotangura gufata ukuboko kandi wanashaka gusanga no gushinga imiziki waje kudafasha n'igihe kirekire uko byose bikora Imana rero bidafasha igihe kirekire ubwo no kubafasha n'ibizosa bigiye kirekire nangwe gufasha abo batoyi banje Diodone abajeti waje guta muri sinema Diodone radio Indundi aziti waje guta muri sinema jewe ngerageje kuvuga tunyarutse ibibazo bibiri guys. Yes, murakoze nitwa FANNY kuri African TV. Kibazo mfise ndahera kwa Fiko. No musi aravutse nkuko babivuze. Arabaye umugabo kuko aratanguye gukora ibyo wiwe. Ariko kandi Fiko hari challenge nyinshi abavyeyi bawe bahuye nazo. Nawe ati kuba baratanguriye ati ni sawa ariko hari challenge nyinshi bahuye muri entertainment. Bega uriteguye kugwana gute muri no cinema kuko ni cinema ivugwamo amashari ivugwamo inzigo ivugwamo ibitandukanye nka Fiko yo yiteguye gute kuzogwana navyo twazogira kabiri wishigikije inkoni ikomeye ariyo twafa FANNY LAVINE kuko amaze imyaka myinshi ariko arakora ariho kandi numwe mu bantu akundwa sigura yuko abakunzi bibazo bagukurikira ariho kandi numwe mu bantu kandi afise n'abandi nabo batamukunda mbega uriteguriye kubatamukunda nabo kutazogukunda gutiteguye kwamana n'izo ntambara ikindi naco uratanga ibikorwa byawe ariko kenshi tubona benshi batangura gukora ibikorwa byabo bwite ubwo nyuma y'igihe gitonya bikarangira ku rukundo n'iki ndusubire kubona ibindi bikurikira mbega vuse hari hagize nyene uriteguye mu bijanye n'uburyo ejo canke igihe ejo ntuzoza uri kurasaba amasapoti ngo nkore sinema canke ngo bigende gute uriteguye koko ntiteguye kuzosaba imfashanyo murakoze reka mpere ngaha sorry utarishura ngo baza mukavyandika mukaza kuzishurira rimwe okay ko ndazi wa kabiri nabaze wa mukobwa w'imbere kibanza hanyuma nkaba nshimira aba bashoboye kutwitura kugira ngo dutangure kuza turafashanya hanyuma ku mazina nitwa Niyonkuru Vincent nkaba ndi nyene nkaba ndongoye agence de voyage yitwa Fiko and Travel ni agence de voyage novuga ikora ibintu byinshi ngaha mu gihugu cy'u Burundi kubera ko dukora amatike y'indege dufasha abantu kuronka amaviza atandukanye mu bihugu bitandukanye ukeneye visa y'ishure arayironka muri Fiko and Travel ukeneye visa y'akazi arayironka ukeneye kuja kwivuza hanze turamufasha ingene ashobora kuronka visa ukeneye kuja gutembera turamufasha ingene aronka visa ndo visit murumva ko Fiko and Travel duhari kugira ngo dufashe cyo uwo batwituye wese yo bakeneye hanyuma bavuze ati mbega Fiko and Travel ishobora kuba ifise akahe kabijya ko tubona ho bahara ama agence menshi
Picture and Travel ifise akabijya ko dufise abahinga uhereye kuri jewe nyene kubera n'ibintu mazemo igihe kinini ndiko ndababa imyaka 10 nkora ibijanye n'amatike hanyuma nkababa imyaka 5 ninjiye muri ivyo byo gukora amaviza hanyuma urumva ko tuba tuzi ico umukiriya akeneye hanyuma ibijanye n'amatike y'indege tukuronkera ama itinerary ameze neza ku biciro vyiza hanyuma Picture and Travel tukaba dukorera mu nyubakwa ya mairie aho twahora twita Hotel de Ville ubu ni chefferie ya province ya Bujumbura yagutse dukorera mu hasi rez-de-chaussée biro numero 13 abashoboye kutwumviriza twovuga ngo karibu murakoze. Yes, merci beaucoup mugenge maze kwiganye asante sana.